harabaye ivyigwa vyerekana yuko guhingura umwimbu biri mu bisata vyoteza imbere igihugu gusumba ibindi. Vuga iyo migambi 80 ya mbere izoba ya mbere, umwe wese azohabwa inyunganizi ingana n'amafaranga 250 y'amafaranga y'abanyaburaya. Ntituzotanga amafaranga agaragara, tuzobashikiriza ibikoresho bifise agaciro k'amafaranga y'abanyaburaya 250. Prete inyunganira ni umugambi w'igihugu. Igihugu categuye umugambi uraheza ufatwa mu mugongo ni banki y'isi kugira ngo uyo mugambi uze gusahiriza amashira hamwe yabikorera ivyabo. Twashikirije urubuga wezi3 akaburungu Subco Prete akaburungu bei. Ibisabwa byose abazokugura urwo rubuga twashizeho bazobisanga ku rubuga, baheze babisome hanyuma bagende barondere ibikenewe byose kugira ngo bashikane umugambi wabo mu ihegana. Inzira y'ubwenge. Itwanze Imana Beatrice, abandi umuhuzabikorwa mu mugambi Prete inyunganira. Ubutumwa tushikirije abene gihugu kuri uyu munsi uri hejuru nuko duhejeje kugurura ku mugaragaro ukumenyesha abene gihugu yuko kuva ku itariki 20 z'ukwezi k'umunani gushika ku itariki 5 z'ukwezi kw'icenda bashobora gushikana imigambi yabo kugira ngo mu mugambi Prete inyunganira kugira ngo bazoronke inyunganizi iri hagati y'amafaranga y'abanyaburaya 200 n'ibihumbi 250. Ivyo rero iyo nyunganizi kabizofasha kugira ngo abariko barakora ibikorwa byo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye twashikirije bazoshobore kuronka ibikoresho byankenerwa nk'ibyo twavuga ama equipment n'ibindi kugira ngo ibikorwa byabo byo kwiteza imbere bitera imbere bashobore gutanga akazi no kubandi bene gihugu. Ni migambi cyane cyane mu bariko barakora mu gisata cyo guhingura ivyimburwa biva mu bworozi, na cyane cyane bariko barakorera mu gisata c'ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'amafi, abakorera mu gisata c'ivyamwa guhingura ivyamwa, abakorera mu gisata c'ingurube, ubworozi bw'ingurube, n'abakorera mu gisata c'ubutare n'agataka. Muri iki gisata twuguruye uyu munsi dufise amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amafaranga y'abanyaburaya ategekanijwe kuzokunganira amashira hamwe agera ku 80 mu gihugu cose, no kuvuga gushiraho ibikoresho byankenerwa les infrastructures productives zigera ku 80 muri ivyo bisata bitandukanye twajeje kutondagura. Amafaranga umugambi Prete inyunganira n'umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo ni banki y'isi. Vuga iyo migambi 80 ya mbere izoba ya mbere, umwe wese azohabwa inyunganizi ingana n'amafaranga 250 y'amafaranga y'abanyaburaya. Ntituzotanga amafaranga agaragara, tuzobashikiriza ibikoresho bifise agaciro kari hagati ifise agaciro k'amafaranga y'abanyaburaya 250. Prete inyunganira ntidandaza. Prete inyunganira ni umugambi w'igihugu. Igihugu categuye umugambi uraheza ufatwa mu mugongo ni banki y'isi kugira ngo uyo mugambi uze gusahiriza amashira hamwe yabikorera ivyabo. Amakenga twagerageje kubumvisha yuko tuzofatira ku bikoresho basavye, hanyuma mu kugura ibikoresho tuzoba turi kumwe n'abazoba bacaguwe kugira ngo bashikirizwe ivyo bikoresho, bazoheza nabo nyene bakurikirane ingene ivyo basavye bizogurwa n'ingene tuzoheza tukabibashikiriza. Harabaye ivyigwa vyerekana yuko guhingura umwimbu biri mu bisata vyoteza imbere igihugu gusumba ibindi. Ubucuruzi twarabonye yuko ivyigwa vyerekanye yuko ibisata biza imbere ari bijya twashikirije byo guhingura umwimbu uva mu burimyi no mu bworozi. Abakora mu bisata n'ikindi n'ubworozi nabo bazoshikirije mu mugambi Prete inyunganira abo ntibategekanijwe kumbure mu yindi migambi, kuko imigambi ya leta ifashwe mu mugongo ni banki y'isi ni myinshi. Nibaza ko hashobora kuba hari indi migambi ishobora gufata mu mugongo abari mu bindi bisata bitazofatwa mu mugongo n'umugambi Prete inyunganira. Abashaka guhiganwa abo bigenza gute amadosiye yabo yashikiriza mu buryo bwabo?
twashikirije urubuga wezi3 akaburungu Subco Prete akaburungu Bay. Ibisabwa byose abazokugura urwo rubuga twashizeho bazobisanga ku rubuga baheze babisome hanyuma bagende barondere ibikenewe byose kugira ngo bashikane umugambi wabo mu ihegano. Menyesha n'abantu aho bamenye. Inzira y'ubwenge.